Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Isanganiro, reka ndabaha ikaze mu makuru yo kuri no wa kabiri twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Uburundi ngo ntiburashika ku ntambwe nyayo mu vyerekeye gusubiza hamwe byashikirijwe n'urongoye igisata c'ubutungane n'amahoro mu nama nkuru y'abepiskopi mu gisata c'indero. Gukurikirana ivyigwa sicoroshe ku banyeshure bo kw'ishure shingiro rya Nyetumba aho ni mu ntara ya Cibitoke bivuye kwikena ry'ibikoresho hamwe n'abigisha. Muraza gukurikira ico mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara babivuga ko umwanya isase idonido ryano makuru. Dase kubaha ikaze muri ano makuru. Intambwe iboneka iracakenewe gutegwa mu bijanye no gusubiza hamwe vyashikirijwe kuri no wa kabiri n'urongoye igisata c'ubutungane n'amahoro mu nama nkuru y'abepiskopi bo mu Burundi. Ni mu gihe uwo mugwi wariko ushikiriza ivyaranguwe muri no myaka itatu. Musenyeri George Bizimana amenyesha ko mu vyashitsweko harimwo gutsimbataza intayo kumugina. Tumukurikire. Kubera yuko twaciye mu bintu bigoye vyinshi, abarundi benshi bafise ibikomere rero. Ivyo bikomere rero nivyo bikeneye kuvugwa. Muga bizovugwa ari uko nyene bwo butungane bubandanye butsimbatara. Ko igihe cyose abakarenganyo, umuntu akarenganywa, ikomere gica cimburuka kuruta. None rero novuga yuko hariho vyinshi biriko biratera bija imbere. Intambwe iboneka iriko iraboneka nyene, mugabo hariho vyinshi utarashikako. Ikibuze nuko hariho benshi bagitwaye intuntu ku mutima batarakira. Mugabo kandi hariho abantu benshi mu mutwe wabo bavuga bati nakambirizwa kumwihora vyanka bikunze. Haki rero ako kantu mucangumva yuko intambwe ikiri ndende. Ariko buke buke turibaza yuko bizoza biratera imbere. Ivyo twashoboye gushikako sibike. Nk'akarorero ico bita la justice informelle. Justice informelle novuga ko ari nk'ijya ntahe yo kumugina. Murabona ijya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu vyinshi, igafasha abantu batase gusubiza hamwe. Mwene ivyo rero twarabishimitse ko gose. Turarondera mbere nabo twita abaparajuriste. No kuvuga abanywanisha abandi babikoresheje ubuhinga bafise, mugabo kandi bakoresheje n'uburyo bwabo bwo kunywanisha abantu. Hanyuma rero hakaba nico twita les comités locaux de gouvernance. No kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu novuga ara base, abo bantu barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti. Abo bategetsi nabo bategere ivyo ari byo bategere n'ingene byo vyifatana. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'imigenderanire. Ugushinga imbibe mpuzamakungu mu kiyaga Tanganyika ngo bigiye gufasha mu kugabanya amatati hagati y'ibihugu vyo muri Afrika. Ivyo bivugwa na Fred Gateretse ajejwe imigambi mwishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama yo gutegura ishigwaho ry'imbibe mpuzamakungu mu kiyaga Tanganyika yabaye kuri no wa kabiri. Fred Gateretse avuga ko ikiyaga Tanganyika gifise ubutunzi ariko ko gishobora kuvyura amatati hagati y'ibihugu. Tumukurikire. Ibihugu byinshi byo muri Afrika hamaze igihe hibonekeza ingorane ku vyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe, zaciwe kenshi nzaciwe na neza barashaka. Ubu nk'ubu nubabwira yuko ari ibice 35 bisa muri Afrika z'imbibe zaciwe. Mwiyumvire namwe no kuvuga yuko hama dufise nk'amatati yashika nk'ijana muri Afrika y'ivyerekeye imbibe.
ubu rero hajemo ibihinduriro by'ibihe. Ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa amatongo, bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane gose. Rero turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kubyerekeye cyane cyane Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi, n'itungo riri mu bintu byinshi cyane gose. Rero twariko turagomba kuraba ukuntu twahunze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misiza. Ngira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana urudandazwa, kandi nkuko mubizi uburundi buheruka gusinya amadokima. Icyo turagerageza kurondera rero no kugira ngo abanyafrika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bugenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo byose bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo guteza imbere. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ingabire igizwe n'ibisandugu 50 byo gutamwo imicafu niyo yashikirijwe kuri no wa kabiri urongoye commune Mukaza. Iyo ngabire iciye miliyoni 45 z'amafaranga y'abarundi yatanzwe ni banki y'ubudandaji Bankobu, ikaba igiye gufasha gukomeza isuku mu gisagara ca Bujumbura nkuko bishikirizwa na Trinitas Girukwishaka, umuyobozi mukuru iyo banki. Ni nyuma yaho urongoye commune Mukaza atereye akamo abanyagihugu bose kwijukira isuku mu gisagara. Idonido na Jean-Marie Mayonga. Ivyo bisandugu vyatanzwe bije gusahiriza ibindi bigera kwijana vyari vyashizwe hagati mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gukomeza isuku. Ni muri yo mugambi ibanki y'ubudandaji Bankobu yifadikanije n'uburongozi bwa commune Mukaza mu bijanye no gusukura igisagara. Agaciro k'ivyo bikono karababa imiliyoni 45 z'amafaranga y'amarundi. Twabitanze kuko Bankobu ni banki yama yitaba kamo k'igihugu mu bikorwa vy'iterambere. Uyu munsi banki Bankobu yitavye akamo k'ikomine nziza ya Mukaza yuko yoronka ivyo bikono vyo kugira ngo dushobore gusukura kino gisagara cacu. Mustaneri wa komine Mukaza agashima iyo mfashanyo. Renova Sindayihebura agatera kamu n'abandi guterera mu mugambi ujanye no gusukura igisagara. Uwo arongoye komine ya Mukaza agahamagarira abanyamukaza gukoresha neza ivyo bisandugu. Numunezero ntangere ku ndongozi za komine Mukaza, kuko murazi yuko tumaze igihe c'amezi 9 turiko turagerageza kugwana kugira ngo turabe yuko urugero rw'isuku rwo kwiyongera ngaha muri no komine ya Mukaza iri hagati mu gisagara. Baregereye rero abagwiza tunga batari bake, turegera ni banki y'ubudandaji Bankobu ica iratwemerera ibisandugu 50 mbona heje kudushikiriza kuno munsi. Novuga rero ko arakamwemwe turabashimiye cyane ndongozi zishira hamwe Bankobu. Dusaba rero n'ayandi mashira hamwe ndetse n'ayandi mabanki asanzwe akorera muri no komine ndetse muri kino gisagara ca Bujumbura yuko yomenya yuko ibijanye n'isuku risukura nabo bo bigira mu ruhara bakadufasha, kuko duharuye twasanze kugira ngo komine yose ikwigwe nibi bisandugu hakenewe ibisandugu bindi 500. Renova Sindayihebura arongoye komine Mukaza akamenyesha ko bagiye gushinga itegeko risaba abafise impangu kuba bafise ibisandugu vyo gushiramwo imicafu ku ngo zabo, aho ikaba ari kuva ku itariki ya 15 ukwezi kwa gitugutu. Tukwitire mu ntara ya Cibitoke, aho ishure shingiro rya Nyentumba riri muri commune Mugina muri yo ntara ya Cibitoke rihanzwe n'ubukene bw'abigisha hamwe n'intebe. Mu mwaka wa mbere ngo abanyeshure bicara kutubaho duto duto. Mu buyobozi bw'indero muri yo ntara bagasaba abajejwe indero eka mbere n'abavyeyi kugira ico bafashije. Reka iyo nkuru tuyibaze Moyize Misago. Iryo shure rifise amasomero 6, rimaze imyaka irenga 14 ryubatswe nk'uko bivugwa n'abahigisha. Iryo shure rihanzwe n'ubukene bw'abigisha, intebe eka n'ibindi bikoresho. Abanyeshure bo mwaka wa mbere biga bicaye ku mbaho.
abigisha bo kuri iryo shure bagashikiriza ko ivyo bituma umwimbu w'ishure ugabanuka. Ubwo bukene bw'abigisha butuma abavyeyi basabwa amahera yo kuriha abakutsa kivi, bakavuga ko ari kimwe mu bituma abana baheba amashure. Umuyobozi w'ishure rya Nyentumba aremeza ubwo bukene bw'intebe. Ndwarugira Sebastien akamenyesha ko bikora ku bavyeyi mu kuriha abakutsa kivi kubw'ubukene bw'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara c'Ibitoke agasaba abajeje intwaro muri komine Mugina hamwe n'abavyeyi gufasha nk'uko bikorwa n'ayandi makomine y'iyo ntara mu kurindira ko leta ibaronsa izo ntebe. Kuri iryo shure abanyeshure usanga bicaye ku ntebe bayisangira bashika kuri 5. Komine Mugina ikaba iherutse kuronsa iryo shure rya Nyentumba intebe 25 nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure. Tugushimire Moise Misago kuri iyo nkuru. Makuru avugwa mu makungu, urubuga rwa Facebook rwarahagaze mu kiringo c'amasaha agera kuri 6, nayo imihora ya Instagram na WhatsApp ikaba itariki iboneka muri ngendanwa y'abayikoresha kuri uwa mbere itariki izine gitugutu. Abarongoye ishiramwe Facebook bakavuga ko ivyo vyaturutse ku kibazo c'imihora. Inkuru ya bagenzi bacu bakorera TV5 mwatorokanijwe na Armel Mutore. Ukuzimya bongera batsa amatelefone ngendanwa yabo, ukurindira umwanya utari muto, ivyo byose ntaco vyahinduye ku mamiliyoni y'abantu basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp na Instagram. Uyu mwigeme akaba atashoboye gukoresha urubuga rwiwe akunda cyane mu kiringo c'amasaha 6. Aha akavuga ko akunda cyane urubuga rwa Instagram kuko arukoresha na cyane mu kazi kiwe, nguko guhagarara bikaba vyamuhungabanije mu vyakora. Ngo akaba ari rya mbere iyo mihora ya WhatsApp, Facebook, Instagram na Messenger yari ihagaze umwanya munini. Ngo igitangaje cyane ngo akaba ari umwanya vyafashe kugira babitorere umuti. Uyu muhinga mu vy'imbuga ngurukana bumenyi nawe akavuga yuko uko guhagarara kwavuye ku makosa y'abantu n'amakosa avuye ku gukora nabi kw'ivyuma vyobujije kw'iryo sanganya rishika. Ku barongoye Facebook bagasigura ko uko guhagarara kw'iyo mihora vyavuye ku ngorane z'ubuhinga bucungera kw'ivyuma bikora neza. Ivyo ngo bikaba bije vyunyura ishusho y'iryo shirahamwe risanzwe rifise abanywanyi bababa imiliyaridi 3 barihurumbira buri kwezi. Ngo haraheze indwi 2 aho hari umuhinga yakoreye iryo shirahamwe aherutse kunyegurura amabanga yongera ashira habona ivyemeza vyerekana ko iryo shirahamwe rishira imbere cane inyungu rironka kurusha umutekano w'abakoresha umuhora waryo. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuyakurikira. Shimire n'abafashije kuyategura n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Mugira ibihe vyiza ahiwanyu.